Bisa nijage. Burahi. Wow. Pardon? Ça va? Ça va? Nk'umukozi w'Imana jera fapase nagaragaye nifitiye umuhe mu rusengero ndiko ndagicamwa kumbure nka mwebwe ngira hari byinshi mwa mubizi kwa prophet of Jesus. Hari message mushobora guhereza abantu bariko badukurikirana kubera iki twari icamwa mu gihe amakoraniro yararangiye abantu bakwiye byose kuba kana umukozi w'Imana harimo akarusho kadasanzwe mugabo mu gihe witahuye yego mu gihe uzi neza ibyo urimo mu gihe utwa muhamagaro wawe mu gihe uzi yuko uwo mubakanye n'umuntu w'Imana ucumeye ingene bibamo biraryoshe cyane kuko umukozi w'Imana n'umuserukizi w'ijuru ngaha ku isi kandi afite ibidasanzwe karakoreshwa ngaha nawe uri umufasha wiwe uza kumufasha ibyo nyene rero mu gihe wamenye neza ibyo uje gufasha utari umugore bikora neza cyane kandi biraryoshe vraiment hari icyo bajyanye rero abantu yego kinini Mafuta na ligana paka. Yuri. Bravo. Mzee. Ulipo. Okay, karibu. Bisa nijage. Burahi. Wow. Pardon? Ça va? Ça va? Mungu wangu Tena abantu nrenga aha. Nrenga aha.
Amahoro cyane. Ura. Asante sana. Tujeme yo siringa. Jesus Christ. Yambi. Wow. Bisa? Urumva jewe burya nakiriye abantu ngira ko Yamushima bari bari kumwe nakubonye. tuvugane bishimwa neza mu bishimwa Yes, of course. My name is Starboy the Sheep, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, ndetse no kwisi yose. I support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only my job. Nizo support nifuza cyane gusumba. Imbere ko tuganya ivyo hanze tumanze tuganye ivy'iwacu. Igihugu cy'iwacu ni igihugu ciza novuga ko cyateye imbere kubera ko turacyafise abantu bemera Imana, turacyafise abantu basengera igihugu, turacyafise umuntu asenga iyo utasenzeho ariko hakaba hari umuntu yagusengeye. Turacyafise abantu bavyuka mu gatondo bakavuga ati ndahezagiye igihugu canje, ndahezagiye igihugu cawe. Turi kumwe na Apostle King Dieudonné, umwe mu bakozi b'Imana beza cyane nemera cyane. Inyuma y'urugendo yaramazemo iminsi hajya n'isemeni renga indwi zibiri ari hanze y'igihugu. Tugiye kumenya ibyari byamujanye n'ibiki kubera ko twashoboye kugirirwa ibakwe byo kumuherekeza nko twara tubikora kera. Araza no kutubwira impamvu tutamuherekeje kubera ko twumva ko twomushira mu gihano. Karibu cyane papa. Murakoze cyane. Ndabashimire kandi nshimire n'abadukurikirana cyane kuri YouTube yanyu ya Starboy the Sheep. Imana ibahezagire. Kabisa kuno kuntu wakiriwe waruvyiteze kumenga bitandukanye n'ukuntu ahora wakirwa yindi bese. Ndangaye cyane ingene sanze hari abantu benshi cyane bigaragaza umutima w'urukundo uri mu Barundi. Imana ibahezagire cyane. Kabisa. Abonye banaguhaye n'utundura ari utuntu twinshi aho birasaba ko dushira mu hira uzura turakamwe kamurabe akambere akumugore wawe aka kari ku mutima akumugore wawe naka kari ku mutima. Welcome my angel who took on the human body, body on earth in the country of Burundi. I really love you. Amugore baragukunda vyadanje. Ati karimo mu marayika yambaye umubiri mu isi mu gihugu cy'u Burundi ndagukunda. Uri mu marayika wambaye umubiri. Niko yabivuze. Mugabo Bibiliya nikivuga mu gitabo cy'Ijambo Yohana ivuga abapastori nk'abamarayika b'ishengero. Yavuga ngo wandikire umumarayika w'ishengero, abungere n'abamarayika b'amashengero. Kabisa etwishi cyane no wagera mu rugo kumbure uraza kuducisha kwa maso. Ariko runo rugendo rwa rugendo gubiki mari mu biki nk'abakozi b'Imana kumbura abantu bariko badukurikirana twabonye amafoto uri kumwe n'abazungu sinzi ko ari abayapani sinzi ko ari abahindi narabonyemo n'umuhinde of course. Uriya rugendo ruvuze iki rwa rugendo rw'ibiki muri rusange kubera ko tutashoboye kugirirwa ibakwe byo kuguhereza murakoze cyane n'urugendo rw'ivuga butumwa. Akenshi iyo ngiye mu gihugu ari ubwa mbere simpora mbwira abamperekeza ko cyari igihugu bwa mbere ngiyemo muri Île Maurice. Nari njanywe n'ivuga butumwa muri Île Maurice byari ivuga butumwa. Imana yaratugiriye ubuntu bwo kwakirwa neza mu mashengero menshi ashoboka
kandi ku by'ukuri Imana yarigaragaje nk'Imana. Tuvuyeyo Uburundi butangariwe n'abanyamahanga kuko ntibari bazi yuko Imana tuyizera ku rugezo babibonye ko. Ntibari bazi ko Imana ikoresha abarundi, ntibari bazi ko Imana ivuga, ntibari bazi ko Imana ikora ibitangaza. Ariko baraye babibonye kandi ku by'ukuri bafise igishika kandi cyo kuzobona abandi bakozi b'Imana bajayo. Aho tuvuye dufise irindi sango ryo gusubirayo vuba kandi kugikorane c'ikanguro gishobora kubera ku kibuga. Rero rwari urugendo rw'ivuga butumwa kandi Imana yarigaragaje kabisa. Numva no kubaza kino kibazo kivuga giti akunguko ku banyarusengero canke umuryango abo usanzwe wishana nabo ukababwira ubutumwa ugasangira nabo ijambo ry'Imana, akunguko nakahe muri rusangi nashashane kuri aba bose baje kugura. Nibaza ko akunguko atari abasengeri wanje gusa, akunguko ne abarundi bose kuko hamba vivuga butumwa bikorwa vy'Imana ndabihejeje, naciye nja mu bikorwa navyo bishobora guteza imbere igihugu. Aho twari ko turarondera ama company hariya ashobora kuzarakira abarundi bakaronka ubuzi hariya. Iri muri saba y'amafaranga, hari amafaranga kuko amafaranga yaho afise agaciro cyane. Amafaranga yaho ari hejuru ku marundi gose. Ku buryo rero abarundi baronse y'ubuzi byo koroha kandi tuvuye dufise umuhango. Connection rero yagenze neza. Connection ziriko ziraboneka aho tugiye kuja mu procedure ashobora gutuma biba officiel mu mategeko ya leta kandi ndizira ntakekira nabonye na Dubai barungikayo kabisa. Dubai turabarungika, inzira yarabonetse mugabo tugomba turabe ko iyo nzira ya Il Maurice nayo yoboneka kandi turabona ko umuvuduko biriko ni mwiza cyane kabisa. So iyo mvuze urushengero hari ikibazo kimaze iminsi kiba ndavuga muri USA basanga no munsi amasengero ariko harugagwa ayandi bayagira imisigiti. Nk'umukozi w'Imana iyo umvise ikintu nk'ico ko hariho amasengero ariko arugagwa bivuze iki koko hariho biba bikwiye bibereye cyane nyene hari akantu gahaze? Icambere ubona ko ari bakwe dufise mu Burundi kwishengero rikorana atangorane difise ariko mu bindi bihugu nibihe vyanyuma ivyo biteza kuvyitega ihamwa ritegerezwa kuba atari USA gusa mu bihugu bitandukanye ihamwa rizogaragara mu bihe vyanyuma mugabo kandi ishengero rya Kristo dukomeza guhagarara mu kwizera gushika umwami Yesu agarutse kabisa. Nk'umukozi w'Imana jera fapase nagaragaye nifitiye umuhe mu rusengero ndiko ndagicamwa kumbure nka mwebwe ngira hari byinshi mwa mubizi kwa Prophet of Jesus. Hari message mushobora guhereza abantu bariko badukurikirana kubera iki twari icamwa mu gihe amakoraniro yararangiye? Abantu bakwiye kwiga ibijanye n'ibikorwa by'ubuvugishwa. Abantu benshi ibikorwa by'ubuvugishwa ntibabizi. Elisa baramubwiye yuko amazi arura mu gisagara c'Yeriko acatora umunyu asukamwe. Ayaba ari abibujumbura no munsi bari kuvuga ko ari umurozi. Hanyuma Yesu yafashe ibyondo akubita mu maso y'impumyi. Rero gusengera umuhwi cyangwa ugasengera amazi cyangwa ugasengera ikindi kintu pombe kikaba igikorwa cyo kwizera ukorerako biremewe, Bibiliya byemera cyane. Rero nta kosa wakoze ahubwo vuba cyane turasubira gukora byinshi bishoboka bene ivyo nyene kuko abarundi buguruka mu bikorwa byo kwizera. Yego cyane kabisa. Nayo message tohereza abakunzi ba Star TV kumbure tukureke kubera ko uburuhe ni bwinshi gende dukorera ivyo bintu nimbara abarundi bazoja muri Il Maurice uzotwegere nka Star TV kumbure abakunzi ba Star TV nabo bagirirwe bakwe yo kuja muri Il Maurice kugira bashobore kubona amafaranga bashobore guteza imbere imiryango yabo. Babandanye bakurikirana n'urubuga kugira ngo inkuru nziza niyaboneka kuko turategeza gukora ibintu mu rutonde leta yacu y'u Burundi bijemwo ababijejwe babijemwo twahuze na leta ya hariya uko twarabose ama connection hanyuma bagende mu buryo bw'umwihariko buzwi. Rero bashishikare gukurikirana urubuga rwacu rwa Apotre King Dieudonné n'urubuga rwa Star TV kugira ngo bikunde ko amakuru ashitse meza inzira ihejeje kuboneka muzo abambere gushobora kugenda. Akabazo kanyuma muce mwigiye. Yego. Uri umukozi w'Imana gusomana n'umudamu wawe kujya nta kantu nyene biza bigahinda. Ahubwo banza mu ndabiri yari ndamwongere. Mabusha bagukeneye. Bibiliya iravyemera. Uravye muri Bibiliya mitanguro urabona Isaka n'umugore we bariko barakina batwenga gusoma uwiwawe nta cyaha kirimo uretse gusa ko abarundi ari bantu nagomba ndaguha kabizusha. Abarundi ni bantu ufatwa baryoherwa uko bagufatiye mu bitagira akamaro. Twamufasha somana n'abakobwa twamufasha agira ibi mugabo iyo bakubonye uri kumwe n'uwiwawe bakumva umenga warengeje. Rero jewe nariyemeje yuko
Pemport ivyo bazovuga urugo rwanje nzoruvomera gushika isagarutse. Yego. Cyanda gusezera nkaca mvugisha madame wawe. Imana ibazagira. Kabisa uyu ni madame wiwe nawe numwe mu bantu novuga yuko baryohererewe urugo asanzwe yubakanye no bita Apostle King Dieudonné ko buri gihe cyose iyo agiye hanze uwo basanzwe bubakanye abari hano agarutse abari hano reka tumuramutse for the first time tumukoresha ikiganiro tubimenyera ariko twaza tukamushira muri image ariko kumuvugisha n'ivyari kirenga ndakuramukije mabuja amahoro neza ndakuramukije kabisa merci beaucoup mumeze neza turashima uri musinumva no baza kino kibazo ubundi kubakana n'umukozi w'Imana harico byungura gusumba uriya tubakanye n'umukozi w'Imana kumbure harakabijya cyane harico muba harico murusha abandi cyane bimeze gute biraryoshe kubakana n'umukozi w'Imana harimo akarusho kadasanzwe mugabo mu gihe witahuye yego mu gihe uzi neza ibyo urimo mu gihe utwa muhamagaro wawe mu gihe uzi yuko uwo mubakanye n'umuntu w'Imana ucumeye ingene bibamo biraryoshe cyane kuko umukozi w'Imana n'umuserukizi w'ijuru ngaha ku isi kandi afite ibidasanzwe karakoreshwa ngaha nawe uri umufasha wiwe uza kumufasha ibyo nyene rero mu gihe wamenye neza ibyo uje gufasha utari umugore bikora neza cyane kandi biraryoshe vraiment hari cyo wajyanye rero abandi yego kinini cyane gose kubera ko novuga ngo n'ubuntu budasanzwe kubakana n'umukozi w'Imana ni intambara nyinshi utagwana nazo ubu uri muri security totale yego bimwe mu bintu novuga yuko bikunda gushika ukicarana mukavuga ati wa Imana yarabikoze bivanye naho mwavuye nawe kubera ko nabonye amafoto agaragaza kera muzinanye kera cyane bimwe mu bintu muri mu rugo muvuga ati kumbure utaraba pasiteri watiga umupasiteri nyene mu buryo bugaragara hari ibintu twaciyemo bimeze gutya binatwengeje n'umunsi uhageze n'umunsi tugavyibuka tugatwenga kandi zewa bihari cyane gose ibya mbere ikintu ca mbere ntashobora kwibagira ni igihe tutaye bwaronke ingendeshwa turiko turagenda tugiye ahantu nyene twambaye neza nk'uko nyene bibona haca haza ebana imodoka idusurira ibivu n'ivyondo sishobora kuvyibagira zaraduteye intege twavuga ati wakumbe naho badusuriye ko amazi ikindi gihe natwe tuzoba twagiye dufite imodoka yiwacu rero turabishimira Imana cyane ni byinshi cyane inahe yacu antwanene amafoto kumwe yabonye twahereye hasi navuga hasi Imana igenda ituduza bukebo antwa turi mu bantu boshingira intahe ukugira neza kw'Imana kabisa kumbure ngiranzogira igibako yo kubakoresha iganiro muri kumwe iyo bishise mukagera ahantu hari cyo kinogo kirimo amazi namwe bigenda gute mu gihe mwibuke byo mwakore aho tugeze ngaho turibuka neza ko kuhashika n'ubuntu bw'Imana kandi kuhashika gahoro cyane namwe muragira kuhashika uramenya neza yuko umuntu naho ataragendera muri iyo modoka kumbure ntuzi impamvu ariko agendera amaguru nukubaha mu majambo make nukubaha umuntu kwari kandi ukamubahiriza kabisa je numva no bashimira kandi mwakoze kuduhereza kano kanya gato muduhereje natwe turabashimiye cyane kumbure ndazoro umwanya wiyaguye dushore kuganira nawe ntangorane namwe murakoze cyane urugo rwiza murakoze kabisa Imana ibahezagire cyane abakunzi ba Star TV nibaza ko dusoze nta byinshi tuvuze ariko nibaza ko tuzofasha umwanya ukwiye bwa dushore kuganira mu buryo bwiyaguye tuganire byinshi bitandukanye abantu bagira ahantu kubera ko hari ibintu byinshi baciyemo hari n'ikintu umuntu ashobora kuvuga asanga kirakwigishije rero buri kintu cyose iyo cyakubaye ko kikakubera ikigwa ni cyiza cyane hako ikintu kiba nikikubera ikigwa aho ubukozi kosa rinini cyane kandi ubudubuye ariko iyo ikintu kibaye kikakubera ikigwa aba ari sawa iyi ni Star TV rero ubandanye gukurikirana urubuga rwiwe Apostle King Dieudonné arafise urubuga kuri Facebook ashira ko buri kimwe cyose ahantu hose abagiye ibintu bishasha murumva ko avuye muri Maurice ari byinshi ari connection kanaka avuye kutuzanira abarundi muri rusange abakozi b'Imana ndabakunda kubera ko sometime bararondera n'ibindi bintu bishobora guteza umwene gihugu kugira ashobore gutera imbere ashobore gushika kuri byinshi bitandukanye si kuvuga ijambo ry'Imana gusa ijambo ry'Imana rirahari ariko kandi uje mu rusengero udakora uzoje mu rusengero ngo ujyame ngo Imana ngo izongaburira ngo reka ndasenga gusa oya urakora ntibakubeshe nange umaze kubeshe tugenda mu masengesho uzurararayo Imana ngo izozana ibyo kurya bitereke ngaho ico ni kibaba barababeshe